Na mbanya Bujumbura TV ndabaramukije aho mutumbere hose yuko murakora vyose ndabaramukije ndafuza nikaze iri Bujumbura TV www.bujumburatv.com Instagram Twitter Facebook hose Bujumbura TV call me big on the mic behind the camera Discord so tuli muri evenement ateguwe na Miss and the Miss of Fashion tuwe n'umuvyeyi umwe afise umwana arereye umwe afise umwana ari muri iryo higanwa turakwamukije ndabaramukije nanje kubatakuzi ni bande je nitwa Gashirahamwe Onesforo ndi umwe mu bavyeyi baserukiye umwana wiwe ari muri Miss muri Siepe umwana wari muri ino higanwa kubgawe nta mpungenge vyaguteye ubu umwana agiye mu higanwa nkiri rimwe namwe abantu benshi basanzwe bavuga bati higanwa ry'abana bishira hejuru cyane cyangwa n'abana batarezwe ibintu vyuko kiretse kuntera impungenge byaranezereye cyane nabonye ko ari occupation afise kare kwa Mungu yaragenda simenye yaroye hanyuma mu nyuma baradutumako turaza mu nama tuje baratwereka ibibazana turabishima cyane byaranezereye cyane gose ni kudufasha kurera kandi bariko bategurira akazoza keza murakoze kubgawe ubona rino higanwa rizoshikana yabo bana bo iri higanwa rizobashikana ku bintu bikomeye gose riko bategurira ubuzima wabona barabigisha imigambi n'imigabo twe tubona ko hazovamo ikintu gifasha n'indero bariko barabereka n'ubuzima kandi bizobashikana ku ndero nziza murakoze ku bavyeyi baza yuko no higanwa ry'abana bameze n'abana batarezwe abana bari hejuru cyane ku bavyeyi bahanuye iki babuza abana bwa ntibaje mu mahiganwa nkaya kugira ngo bashore abana babasha gushira amatara yabo hanze abona bahanura yuko bose bo bazana abana n'abana bagorana urabona ntivyamemeze neza hari abana bagorana mugo bashyize ngaha bakajya mu bandi barahanurana ugasanga imigambi mibi bari bafise bakayiheba je no bahanura mu ijambo rimwe yuko bazana nabo bakaza muri Siepe bakaza muri higanwa murakoze umwana wambaye yitwa gute je umwana wanje yitwa Iteka Gashirahamwe Audrey Kane umukobwa n'umuhungu umwifurije ndamwifurije ko yotera imbere bikagenda neza n'utunenge yari afise akaduvamwo ari utuntu abandi muhanura mugo ndabona kumenga reka dutabura buhoro je nibaza ko azotuvamwo kamera neza yari umwana agorana cyane gose mugo gogorana yagiye utuntu ko twandi bagira twozi nukunywa ari yatabi ntari mukundira bongera agiye kuriheba no binta kamaro Muvyeka tugushimiye cyane tubifuriza mbese n'amahirwe tumwifuza umwana wa mahirwe yo kuba wa mbere nashoye kuronka amahirwe yo guteza imbere umuryango we mbese n'ubuzabwiwe nanjye ndabashimiye cyane gose murakoze cyane tubacari kumwe na bamwe bari muri Miss and Mr Fashion the edition ya kabiri muri 2019 onumwe ari muri bamwe bato bashaka kuronka amahirwe yo kubandanya higanwa zo bari le 29 mu yefito kwa mukije nawe murabumukije namwe murakomeye yego ndashima ni umukobwa mwiza cyane umukobwa twinga neza umukobwa yambara neza umukobwa dufyeri kuba atakuzi ninde nitwa Fiona Niyonzima nk'abandi mu bakandidati bahatanira irikamba rya edition 2019 ya kabiri izoba igenekerezo rya 2023 z'ukwezi kwa kabiri 2019 kazobera kuri IFP yeah. Urashitowe ugeze mu babaye muri 30 bazohiganirwa iryo kamba nkuko bavyivugiye nawe kubgaho bizokungira iki bizomfasha gucreate izina cyane burya iyo ufise indoto iyo zibaye realize biba bigufashije cyane kugira ushobore kubandanya soit ama projet ubufise haro byinshi umuntu ategura muri kazoza je kuri jewe ndumu mannequin mu bisanzwe ariko nkaba ndumu mannequin yifuza kugera kure rero ibi ni ibintu muri bimwe bizomfasha gutera imbere muri Miss canke muri mannequin bishaka gukreya izina ry'iwanje kugira ngo ngere ku rwego nifuza kuzogerako zo mannequin usanzwe uri muri agence sanzwe ndi muri agence yitwa Isma ni agence shasha ikorera kuri Stella Isamati yego amwe ahora tayiga ego wowe nawe kugira ngo uje muri no higanwa vyagenze duhe briefing ato tubwire vyagenze mu busanzwe je kugira ngo nje muri iri higanwa nabanje kuba noganira n'abavyeyi bamfasha kugira ngo nshobore kuja muri ivyo kuko muri ya nabavyeyi bake bashobora kurekura abana babo kugira ngo baje muri competition runaka barazi ko ari ibintu bigoye kandi bisaba umwete kuko ndashaka gukora ikintu atamwete ufise canke ushobora kumva yuko ndabishoboye kuko uri kumwe n'abavyeyi bigufasha kumva idezi mu bavyeyi nawe n'ukungene ushaka kubahereza interana z'ivyumviro nawe ufise ku kintu ushaka kugeraho ndagushimire mbese takwifuza amahirwe menshi zo bwambe murakoze cyane tucuma kajya nta kibazo merci beaucoup merci